niba inshobora gukora inuze nyigenda n'amapine 3 shize ko n'ipine rya 4 yogenda ati cyo bagisigaye gusa nukuraba ubushobozi bw'imoteri nibiro yo kwega nico gusa naho naca mbona ngira ibiharuro kugira amenye ati imodoka izo ifise ibiro bingana gutya ifoke haja ko imoteri inganuko n'amabatterie anganuko kugira ngo bishobore kugenda neza rero ubwa mbere iyo modoka nari mfise je nashobora kumara facilement 2 jours ntonze kuri station kandi ndindiriye gito buri kurongereza ku igacikenda ibirometero bingahe iyo yuzuye neza igenda ibirometero 100 yuzuye neza mu masaha 2 nukuvuga ko mu masaha 2 juste kusharja mu masaha 2 nakubwiye amasaha 2 iyo itari décharger à plat iyo iri décharger à plat utuba wayigendesheje gushikaho umuriro uvuga uti uraheze usharja guhera ku masaha 6 gushika ku masaha 8 mugabo turonse izo mpusha bakatwemerera ati murashobora gukora nyinshi twoshobora gukora nyinshi cyane kuko abozana imitahe ntibabuze leta irakwiye kuraba ingene yo kwegeranya abo bantu kubegeranya ikababaza mwifuziki babona hariho nka payeje iramaze gufasha abantu benshi n'ubukibafasha bafite imigambi y'iterambere mugabo rero hariho ibintu by'inzitizi canke ibintu muri payeje vyama barriere bashizeho baravuga ngo nk'imyaka ngo ureze imyaka 40 urumva ngo umugambi wa ntiwo finansa ngo umugambi urenza miliyoni 100 ntiwo finansa tuba none okay sinzi none iyo migambi yabo bantu badashobora kuba financer par la payeje ito cijahe ni ikintu mbwira abarundi bose abarundi turafise ingorane vraiment yo gusuzugura ibintu by'iwacu turasuzugura ibintu by'iwacu ku rugero uteye ubwoba ku buryo bw'uko umurundi yakoze ikintu bumva umenga hari akantu kabuze umenga sico rero nanende ko ndabaza igeza mu mafaranga ngahe nko uwo muntu yoba ashaka kugikura ubunyene. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère yuko meze neza, mugowe neza, mushimana uko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro. Umunsi sindi muri studio, ndi kuri terrain, ndi muri atelier y'umuntu yitwa Yves. Atwa abantu mukurikirana ibintu byo Burundi muramuzi benshi. Muramaze kumubona, mwaramwumvise, uramusinahishikiye kugira ngo dushobore kuganira. Ndamusabe rero ko mari rya mbere tumwakiriye iwacu n'ahari twamusanziwe yidondora batwumviriza. Murakoze. Yego. Ku mazina nitwa Yves Mpanayo. Nkaba ndongoye entreprise yita Electromeka. Nkuko mwabibonye rero mwabisanze ngaha muri atelier niho dukorera ibikorwa byacu bya misi yose. Yego. Okay, twabagendeye bwije donc mugabo nibaza ko muratubona neza twese nibaza ko batubona. Rero nashaka kukubaza Yves, mbega Yves wewe urongoye ishirahamwe Electromeka. Electromeka kubera Electromeka ni ishirahamwe ry'ubuhinga risanzwe rikora ingendeshwa zigendeshwa n'umuyaga nkuba. Mugabo iyo umuntu abidusavye nigendesha ibitoro turashobora kuyikora. Dukora rero ingendeshwa ntonto genre amamoto amatricycle y'amapine 3. Yego. Mugabo kandi duharuka gukora n'iyindi ingendesho y'amapine 4 ari ubona twicayemo. Yego. Ari nayo yatumye tukumenya. Nibaza ko yatumye tukumenya cyane. Rero mugabo avant ko tuduga ku byo twaba turiko turavuga nashaka kumenya iyo umuntu amaze kuba afise ibintu yakoze yaranguye umuntu arashaka kumenya ngo mbega ubu muntu ninde byavuye he ibyo vyumviro yaravyamanye canke nivyaje vuba. Wewe rero Yves uri Yves wavukiye he wakuriye he byagenze gute kugira dushike turinde tube twicaye muri iyi modoka? Abaje ndi izina mwabyumvise ni Yves. Ndi Murundi nk'abandi barundi bose naraciye ku ntebe y'ishure narize ibijanye n'ubuhinga nize electromechanique muri secondaire nize kuri ETS. Mu nyuma rero nahavuye nkora no mu bijanye n'ubuhinga bwa sécurité électronique
nakore donc ama caméra de surveillance ibintu by'ama contrôle d'accès ibintu by'ama portail automatique by'ama porte automatique ibintu by'ama système de pointage électronique ibintu déjà bon ivyo narabikoreyemo rero igihe kitari gito mu nyuma niho nagira iciyumviro cyo gukora amakinga agendeshwa umuyaga nkuba hari mu ntumbero yo gufasha abantu bagendana ubumuga. Amakinga electric yego ivyo vyaje ryari ivyo hari mu mwaka wa 2020 niyo nabitanguye imyaka ine ubitanguye rero kubera ko hariho abagenzi bafise izo ngorane z'ubumuga nkabona ingene bibagora kunyonga rijya kinga tanto gasanga barasaba ngo agira umuntu amusuguma nkabona nyene ko ari kibazo abuze umuntu amusuguma gasanga ntashobora gushika yashaka gushika ndiyumvira nti eske nta muntu yokora ikintu electric gishobora kumufasha atarinze gusugumwa n'ubundi muntu ndakora rero amakinga ashika nko kuri 2-3 electric hanyuma ndahereza abantu baragerageza baragendesha kandi barayashima. None muri ico gihe iyo umaze kuba ukoze ico kintu eske kubaha ayo makinga wowe ntiwabona ko ari risque nini ya ntiwiyumvira uti mbega nko bugira accident usanga ari ahantu nihenze canke hari umuntu abanza kuza gutesta ukavyemererwa neza ko réellement bishobora gutuma abantu bashobora kugenda? Bo je ubwanje naragize amatest imbere yuko ndayabaha narayagendesheje je ubwanje naragendesheje nkabona yuko rigenda neza nkashiraho un système de freinage ikashobora gufata amafre neza nkabona nyene yuko atangorane nico kimwe n'ibindi kinga nico kimwe ni moto nkabona nti c'est bon. Muco gihe rero narashobora kohereza abo bantu nabo nyene bakayagerageza kandi kuvyo maze kumva nta uragira accident shika ico gihe yego kubishika n'uwo musi none iyo ari ikintu kiri electric urashobora kubona uti iki kintu gifite autonomy ingana gutya izo kinga tukivuga kuri ayo makinga ayo chaise roulante wari wakoze yarafise ama autonomy angana gute vyari bimeze gute donc izo watanguriye ko est-ce haro amélioration izo ufise ubu canke biracari kwa kundi nyene? Bon urumva ico gihe nariko ndagira nk'ibintu by'ama échantillon nta buryo bwinshi nari mfise bwo kugira ngo ngire byinshi. Izo nakoze rero zari zifise autonomy umuntu yashobora kurigendesha ku munsi yari charge mu ijoro yashobora kurigendesha umunsi wose agira udukuruse twe ngaha muri ville hanyuma akaza gusubira gusharja ku mugoroba. Yego donc urumva umunsi wose warahera uwo muntu ariko arayigendesha hama izo wakoze ubu urumva iyo umuntu atanguye ikintu harimo akantu nyene yongeramo ubunye hari akandi kantu woba warongeyemo canke uracari kuri gushika ubu nta kandi kantu ndongeramo bivanye nuko amashantiyo nakoze nabonye ko ari sawa. Ikintu umuntu yokongerako ni capacité y'iyo batterie kubera ko nakoresha amabateri nshobora kugura ngaha amabateri locale asanzwe nayo nta autonomy nini abafise mugari ubundi bwoko bw'amabateri asanzwe akoreshwa mu ngendeshwa zigendesha umuyaga nkuba amabateri bita lithium. Aya mabateri ya lithium rero arazimvye ku buryo bw'uko bitoroshe kugira commande bisaba ngo ube wari panze uzikomanda he mu Bushinwa bisaba kandi mu Burundi nta ushobora kuronka batterie ya lithium rero nizishobora kuboneka n'utwo gusha mu radio tuntu duto mugandi ushobora kuronka batterie ushobora kugendesha nk'imodoka canke igendeshe nk'ikinga ya lithium ngaha mu Burundi ntazihari donc il faut kizituma hanze rero kandi bisaba uburyo bwinshi. Birumvikana mugabo ico gihe niba atari banga woba watanguje umutahungana gute kugira ngo ushobore gukora izo kinga? Umutahe nawo nomenya mudai nawo nomenya kubera ko nakoresha uburyo nyine uko nza ndaburonka navuga ko nakora ibyo bya sécurité électronique donc amafaranga nashobora kuronka muri niyo nashobora gufata makeya nkashobora kuinvestisa muri ibyo bintu by'amakinga electric sinshobora kuvuga rero ngo nafashe ngo amafaranga ngo ari hamwe ngo ndagize ngo bije ngana gutya kwestima ntiwomenya ngo nakoresheje ngo jongora. Okay basi naco ivyo birumvikana mugabo basi gukora urumva iyo umaze gukora ikintu ca mbere umva uba waronse chantier birabigeze mugabo ico ca mbere cagufasha umwanya ungana gute?
donc chaise roulante turacari kuri chaise roulante yagufasha umwanya ungana gute kugira ngo ushobore kuyikora nayikoze umwanya muto no kuvuga nk'imihigi ingana gute une semaine warufite ahantu uri kurabiraba canke byava mu mutwe byari bigenda jewe narafashe ini foto ndafotora ini chaise roulante isanzwe par exemple nk'iyo niyo umuntu yadurungikiye ifoto tubonamo dukora ikintu nk'iki nyuma turamukorera umunsi mu gitondo yajara araba abona ati vraiment ni impeccable abona ahubwo gisumba nico yari yabonye hariya aravuga ati ni bon rero avec après une semaine nari maze gukora ico kintu hari hasigaye gusa ariko nce ndondera rero ubwo ayo mabatterie nzenya moteri gushirako no kugira ama installation électrique deux semaines byari biheze byose muri 2 semaines hama marché genre abo bantu abo watanguye kuziha niba atabandi bantu bari bwazijemo ntibatinye abo bagenzi bawe wari washatse kuziha nta numwe yigeze agira oya ntibatinye kubera ko barafashe umwanya wo kubanza kubimenyereza nkabigisha ngene bayitwara ko nabo nyene ntavyo bari bazi nkabireka on accélère comme ça ushaka gufata ifiruku narashizeho na système de sécurité yashobora gutuma afashe nka frein par exemple afashe frein ntiyashobora kwakiserera ngo bikunde donc ntiyashobora kongereza umuriro kubera afashe frein donc frein yarimo na frein moteur ku buryo bwuko imoteri iba freine en même temps afashe frein y'amapine isanzwe ni moteri yomba ciba bloqué ukuntu ku buryo bwuko atashobora kugira birumvikana okay hama ivy'imodoka navyo tukubonye muri iyi minsi tubona nyene umuntu wa mbere akoze imodoka ngaha mu Burundi idasaba igitoro ukabuza ingorane turimo z'igitoro shaka kumenya tout d'abord ico ciyumviro ubwa mbere kigutraversa l'esprit byaje gute byagenze gute waruri ubwa mbere je ndafise imodoka inywa essence hanyuma amfatiye kuri ako karorero kizo ntuzenya kizo tricycle z'abantu bamugaye nari maze gukora ndavuga nti ivyo ari byo byose ni imodoka je mbona nayikora niba inshobora gukora ntuzenya igenda n'amapine 3 shize ko n'ipine rya 4 yogenda ati cyo bagisigaye gusa no kuraba ubushobozi bw'imoteri nibiro yo kwega nico gusa naho naca mbona ngira ibiharuro kugira amenye ati imodoka izo ifise bibiro bingana gutya ifoke haja ko imoteri inganuko n'amabatterie anganuko kugira ngo bishobore kugenda neza rero ubwa mbere iyo modoka nari mfise je nashobora kumara facilement 2 jours ntonze kuri station kandi ndindiriye gito hanyuma izo 2 jours zigahera kikaca kimpererako ntaranaronka acha ngenda ku indi station acha ndahamara indi misi 2 nubundi kigahera ntarashikirwa ku murongo bari muremure donc isomene yose kabira gufanya ugasanga ntaco nakoze mu iyo ndwi kandi na depanshije umwanya sinanasinziriye kubera niko ndatondera gitoro nore niyumvira nti eske nta kuntu umuntu yakora imodoka itarinda kumwe gitoro nk'ivyiyumvira nace ndabishira mu ngira ntangura kugira design ndagira ga croquis gatoya ndiyumvira ingene byo bimeze ingene no bipanga ingene no byo bimeze ingene moteri bifunze ku mapine donc when wigeze ugira ubwo butimbega ma pièces nzo yakura yo gukoresha matière première genre ibintu biba bikenewe mukoresha ubwa mbere wigeze wiyumvira utimbega ibintu bizova he ama moteri ibikini kuko wavuze ko nimitahe urumva bizeme donc si investissement wari uronse ngo umuntu aze ko investissa muri wewe mugabo umuntu agerageje kuraba nibaza ko bisaba amafaranga menshi kugira ngo ushobore gukora iki kintu ivyo bintu byose yumaze kugira ico ciyumvira ushobora kukigira ukagicapa mugabo ukavuga uti eske nzotangurira canke wowe ubwo buryo bwari buhari oya uburyo ntibwari buhari naho marama je uko nahura ibintu nuko imbere mu gukora ikintu ntihatangura amahera oya hatangura amahera atangura kwanza ivyiyumviro agatangura umugambi ukumva double kishiramo ko ushoboka hanyuma ivyo amahera biza mu nyuma ivyo amahera biza mu nyuma ufise umugambi wawukoze ukawutunga akavuga ati ngomba ndawushire mu ngiro je rero kwibaza ngo ibizova he cyo kibazo ntacyo nari mfise oya kubera ko nari maze kubona nari mfise deja bafournisseur ama moteur ya tricycle rero abo nyene bafournisseur ama moteur ya tricycle ni nabo bafournisseur ama moteur y'izi modoka donc bafise ama moteur atandukanye ku ma puissance donc ico kwibaza ngo
ngo nzokuraho ingimoteri ngo nzokuraho ibi mugabo ibi bintu ubibayemo umwanya munini yanto nakubwiye kuri kuva 2020 oya non seulement ibi byo muri iyi atelier urumva ko wavuze ko wagize electromécanique guhera iyo myaka yose mu marino twombe ukora waciye ubandanya ukorera muri iyo domaine ya ego donc urumva experience urayifise ego ndayifise mugabo urumva ni icyumviro urumva warinze ushikaha inyuma y'imyaka myinshi rero nashaka kumenya ko guhera kiriya gihe cyo muri 97 canke muri bon 99 giheze ishuri est-ce que ivyo vyumvira waravyumvira ko uzohava ushika ngaha bo sinavyumvira nkuko ndabifise ubu mugabo je ndibuka ko nkiri umunyeshuri kuri ETS nigeze gukora aka groupe électrogène katamwe gitoro aba promotionnaire banje niko banyibukira ko kuri ETS donc ivyo vyumvira nari niga mu gatatu yego umwaka meze abantu bize technique turazi yuko ibintu vya technique surtout électromécanique électrotechnique wani électromécanique abari kuri itoroshe cyane bon ni section itaba yoroshe cyane wari usanzwe uri umuntu azi ubwenge ngira ngo mwishuri yakwishuri nabitora mwishuri nabitora wari umwana ariduwe cyane mwe bavuga bati ni sinavuga ko nariduwe mugabo sinari n'uwanyuma nta nubwo nari mu hagati oya nari mu bambere naravyumva kandi byari bindimwo je novuga yuko ni ibintu harimo n'ibintu Imana yandemanye muri jewe nta mashuri wagiye kwiga hanze uvuga ngo nagiye kuyanonosora ngo hama ngo ndiga ngo ndagira formation hama ngo ndaza gukora oya pohoro mama uravye ko isi imeze uno munsi kwiga hanze kugenda kwicara mu ishuri hanze ntibigikenewe oya mugabo urashobora kugira ama formation aligne urashobora kugira des contacts urashobora kwiga ikintu cyose ushaka uri munzi wawe uri munzi wawe rero hari ama formation mwe nagize mugabo kandi hariho n'ama societe hariho nka societe iri muri Afrique du Sud bita Kangrosa nayo nyene ikora ibintu dijar iyo nayo turi en partenariat nayo donc turakorana rero donc nubu murakorana ego rero nukuvuga ivyo bintu d'abord ni ndemanwa d'abord kubera ko ndibuka ko nkiri umwana nakora utumodoka nyene twinsinga tw'abana tugendesha nkumva nyene hari ino i Bujumbura hari ruguru hari ico gihe niga ruguru muri primaire mugabo rero gushika ubu ikuntu nabona d'abord je sinashaka ko iyo niga sinashaka kwiga kugira ngo nce amanota nkuko abanyeshuri bandi babigira oya niga kugira ngo menye ivyo bintu washaka ndanabishire no mu ngiro ico cyumviro cyamanye cyo kwiga hanyuma nkashira mu ngiro ivyo niyize nta nimwe none wigeze turira ibintu cyangwa ugire nteka solite wagize wibuka cyane ivyo birabaho kandi kugira amakosa ni ibintu naturel kandi ugize ikosa ucumenye ingene uza kurikosora namaze guturira amamoteri atari make maze guturira amamoteri atari make mugabo muri ko kuyaturira niho uca wiga ukamenya ati burya rero ikibazo cyari kiri ngaha hariho n'idasha mugabo ikagira shock nkayirepara hanyuma ikabandanya igakora rero ni muri ubwo buryo je navuga nti kwishuri navuga nti ndiga atari kugira ngo samenye ndonka amanota kwishuri mugangire nshobore kubyaza umusaruro byo nize turiko turaraba turabona ngaha impande yawe hari abakozi bari ngaha petite mufashanya bakora hariho n'undi twabonye agendana ubumuga kugira ngo akoreshe ibyantuze ese nabo uri kurabafasha n'abantu n'abanyeshuri bawe n'abantu uha ama formation bimeze gute aba en même temps barakora nkabahemba mugabo kandi nkanabigisha iby'uyu mwuga kandi bariko barabimenya ndashobora kubasigira ibintu murakora ibi nkasanga babikoze neza tuhora twumva ko abafundi kenshi araba bavuga yuko araba escroc bagirane escroc we ntivyigeze bigufata mu mwuga wawe kugira ngo urinde ushika ngaha canke wowe ubona ingufu vyagufashe nivyo canke barababeshe bo sinovuga ngo sivyo kubera yuko abantu n'abantu nyene mugabo kandi umuntu umwese afise principe akorerako par exemple jewe uretse no muri ibi no muri ibyo bintu bya sécurité électronique je ndi genre y'umuntu
iyo ndiko ndakora ikintu simviza amahera oya amahera aza kuza ku rugero rwa kabiri icya mbere d'abord ni igikorwa nkoze ko kiza gushimwa n'uwo ndagikoreye hanyuma ni CV mba ndiko ndubaka kugira ngo uyo muntu nkoreye ejo azenda arangire n'ubundi tinaka niwe yankoreye ibindi yabishima rero mpora nshaka rero ngo ikiza imbere ni ugukora igikorwa cyiza kazi keza uwo ndagakorera akagashima hanyuma noneho amafaranga kaza kurikira mu nyuma aho haza kubera ari ingorane ku bafundi benshi ashira imbere amahera kandi ugasanga y'amahera yaronse no munsi ejo ntasubira kuronka yandi kwera uwo muntu acabona yuko donc acatakaza confiance ariko ejo ntasubira kuronka yandi moi rero je préfère ko ndonka basi make mugabo nze ndaronke nejo nahijya ejo okay umva byaragufashije mu mwuga wawe kuva kera okay turiko turagaruka rero kuri iyi modoka yawe mbega iyi modoka donc turabona ibintu turabona amatablo d'affichage n'ibiki sinzi ko ariko bavyita mbabarire sindo muhinga mu by'imodoka mugabo ko atabitoro bya afisha iki niki byoba ari ivyiki ibi navyo urashobora kudusikurira gato ba ibi nkuko mubona ngaha ibi afisha nkabijyanye by'imodoka zindi ndabona batterie nkuko tuyibona muri telefone iki donc iyi voltage ya batterie donc nka 66 volt hanyuma ubu wayisharge yari none kugira ibiki nk'ubu iri kuri amatara agenda nameje kwisharja mu kanya nameje kwisharge iri kuri 0 oya ntiba iri kuri 0 iba iri décharge mugabo itari kuri 0 bimaze gushika nko ma 50 combien ikaca bifata umwanya ungana gute kugira ishike nko nga est-ce que usharge umwanya ungana gute kugira irinde yuzura ishike kuri 100 umwanya wa charge uvana na n'ingene yabaye décharge nukuva itabaye décharge cyane urashobora gusharge amasaha abiri akaba yuzuye kuko uri kurongereza ku igacikenda ibirometero bingahe iyo yuzuye neza igenda ibirometero 100 yuzuye neza mu masaha abiri nukuvuga ko mu masaha abiri juste kusharja mu masaha abiri nakubwiye amasaha abiri iyo itari décharge à plat iyo iri décharge à plat utuba wayigendesheje gushikaho umuriro uvuga uti uraheze usharja guhera ku masaha 6 gushika ku masaha 8 okay donc aho ibi à plat mugabo ari umuriro wongerezamwo utayigendesheje ngo uhere ushobora gukoresha amasaha 2 amasaha 3 amasaha ugasanga iruzuye kuko uri kurongereza ku muriro rusanzwe donc aha rero yerekana voltage uri kuragenda kujya nyene kwa telefone cyangwa urashobora kubona yuko umuriro uri kura ugenda uragabanuka bikagabanuka bivanye n'iki ahaduga hamanuka bivanye n'ibirometero maze gutembera aha naho iza kwereka akele vitesse uri kuragenderako yego aha naho nahiza kukwereka umuriro quantité y'umuriro uri kurakura muri bateri igihe uri kuragenda urashobora kumenya ko uri kura consommer muri cyangwa un pourcentage yego hanyuma uriko ahantu haduga urabona ko ngaho ibiharuro byaduze kuko ibirikira kwega umuriro mwinshi ahantu haduga ahamanuka igakwega umuriro mukeya hanyuma akakaro ngaha ni akazokwerekana nituraga connector akakazokwerekana pano solaire zo biri ngaha hejuru umuriro izo biri kirinjiza nayo muri battery pano solaire izo biri ko ngaha hejuru izo akaniko kazokwerekana yuko iri kirashaje nayo pano solaire izo kwakumira umuriro ungana gute izo kotonomiza ungana gute nukuvuga yo pano solaire twamara kwishira ko nibaza ko la semaine prochaine zoshirako yo izoca yongereza ku rugendo iyi modoka yogize ibirometero 30 donc iyi modoka yuzuye ari kugenda ibirometero 50 ibirometero 100 no kuvuga yuko niyaba igiye kwiyo pano solaire 130 izuba ryaka ritaka oya bivanye n'izuba ryatse cyane niho yogira kuri yo 30 mugabo izuba ryatse buhoro cyangwa nk'ubu gihe cy'imvura usanga ushize ku ibirometero 20 cyangwa 15 bivanye nuko atazuba ryinshi ryabonetse okay twari turi kuri aya mabuto ahazo kwafisha rero intuzenye iyo pano solaire hanyuma aya mabuto nayo iyi ni buto yo kugenda imbere cyangwa gusubira inyuma hanyuma iyi ni buto uri kurasubira inyuma imanukana n'iyi igihe kugira ngo werekane yuko ugomba usubira inyuma hariho amatara rero aca yakara rimwe y'ibinyoteri rero nto twereka none avec na pratique ko dukunda twibone donc aca asubira inyuma ushobora ngaha kuri tableau de bord yuko ibinyoteri byose bica byaka hanyuma ikindi naco
bo iyi ni ya indi radio ya ushaka kuvuza nk'iradio ya bluetooth irimo ngaha hanyuma iyi nayo ni buto tarakonekta muga izocana amatara y'indani mu modoka nkajya mu ijoro kugira ngo nk'aba passage bagende habona. Okay. None ko mbona hose hazibiye biri connect indani. Eske urumva mu kuvuga yuko mu kuzoba kora umuntu azobanza kubadura nyene ivyo bose akureyo. Nikuvuga ibi yo ni haba nka pane oya no satura ibi byose biri demontable. Ibi biri ushobora amabisi ibi bizova biravako iyi ni nk'umufuniko mugabo ngaho urashobora kugurura ama connection indani ukayashikira fasili. Okay. Hama kucerekeranye n'umuriro nawo ikwega. Jean iyo turiko turasharja nk'ibintu turaje ko peut-être telefone ntizikwega cyane ipasi rakwega figira kwega igizo kwega nk'umuriro ngana gute. Bo iyi sindabipima neza ngo ndabe mugabo uravye uwo mwanya isharge amasaha tuvuge 6 gushika ku 8 ukacuraba na capacité yantuzenye ya chargeur yayo ntabwo izo kwega umuriro mwinshi ariko kandi sinamuke kubera ko umva les batteries ni nini donc ziramagazira umuriro mwinshi mugabo nibaza ko atamuriro ushobora kushira nk'ibihumbi 2 canke 3 yo twara ya. Okay. None nk'ubuga ga Yves ubu twicaye ngaha muri iyi modoka ikize mu mutaye w'amahera ngaha iyi ni menshi bo simeshi ko mutera mugabo turiko turara kwanza kubera ikidasakaye eske nkobi yaba yari sakaye twagiye tugakorera turiko turazunguruka bo gusakara n'ibituma itagendera genda oya mvuga uzosakara canke nta programme irimwe uzosakara gusakara nakubwiye ni pano izojako nizosakara donc nizosakara hose no ngaha zokongereza ko muri oya ngaha mu mbavu tuzoshirako no duprevoya gushirako akantu kagasimira kwira ako gasimira kwira rero tuzoshirako kazoba jare nka rido ushobora kugazinga cyangwa ugakurako bivanye n'igihe ushaka kuzibira nk'imvura cyangwa nk'ivumbi ibintu nk'ivyo rero turatekanye guzoshiraka akantu ngaho no kantu ngaho kugira ngo ushobore kuhakinga bo jare nka kujya kwa bajaje ko ibimeze bo twashatse gushaka ibintu byoroshe kugira ngo ntiremere cyane kuko izi modoka iyo iremereye cyane ikikweka kandi umuriro mwinshi donc umuriro utwara sero ibiro donc ngaha hajamo abantu witi ego. Okay. Rero nanende ko ndabaza igeze mu mafaranga ngahe nko uwo muntu yoba ashaka kuyigura ubinyene bo ntituratangura kugurisha kubera ko hariho ibintu mwemwe tutararonka nk'impusha ko no wayigura n'ibyo umugore ngene yigendesha hari ibintu by'impusha ubu tugiye mu ibarabara dufata turiko turayigendera oya sinibaza ko bodufata kubera turiko turagerageza tugira ariko nko gutwara abantu kuyikoresha akazi ntavyo wokora kuko bisaba impusha izo mpusha rero ziratangwa mu bushikiranganje bariko baravyiga nibaza ko bazogira natwe icyo batubwiye hari ibyo badusabye turiko turaheraheza hanyuma tuzobashikiriza no kuvuga ko ibi bintu byose ibi bihagaze ku mutwe wawe wenyine cyangwa urafise staff urafise abantu mukorana aba investisseur baki abantu kubura mama kuva aho batanguye kuza barabivugira peut-être avant nta bari bahari nta bantu baraza baje kuyirondera bashaka kuinvestisa nta kirahinduka abo bantu bariho ariko ikintu kimwe kikiri nk'inzitizi nizo mpusha nizo mpusha zo kugira ngo turonke ama autorisation de circulation hamwe n'ama autorisation de production kuko aba investisseur aza avuga ati okay nzanye umutahe twosha dukora zingahe yego nivyo nanje nagira cyo ndakobaza nko nyene ubona uzoburi capable yo gukora zingahe nko mu kwezi ivyo rero turabishikako mugabo turonse izo mpusha bakatwemerera ati murashobora gukora nyinshi twoshobora gukora nyinshi cyane nyine kuko abozana imitahe ntibabuze nawe ndazi boyazana makeya rero urumva ko ikituburose gusa nizo mpusha nibaza yuko urwo ruhusha ntigwaboneka vraiment ni 20 muri ville tuzoheza none nk'ubu donc uzozishira mu ma transport ibi byo kutembera bafite ta commerce nka kujya bajaje zikora ubona ko ari cyo nyine yakorewe
oya mvuga jean nzoba ariyo gutembereza abantu umuntu nze kunguruza abantu yoduga nka rugo iyi irashobora kuduga bivana na capacity y'imoteri washizemo mugabo nk'iyi moteri irimo ubu ni moteri yo kugenda ngaho Bujumbura mugabo batwemereye gukora nyinshi tukora n'izindi zishobora kuba zifise puissance nini ishobora kuduga birakunda gose birakunda. Okay, none nk'ubu kuvaho rero utanguye kubona bimenyekana cyane niki ubona maze kunguka nikihe donc ukibona kikibura inyungu nuko hari abantu benshi bamaze kumenya ibyo turiko turakora kandi hakaba hariho n'abantu bavuga bati bona byo kunda tuzane imitahe abo bantu bariho kandi si bake navugiye ko ikintu gusa twosaba nk'abarongozi nuko bo kwiga nk'amategeko baratubwiye ko hari ikibazo cy'amategeko agenga urabona ni ngendeshwa nshasha afite nta mategeko asanzwe hari ngaha mu Burundi agenga izi ngendeshwa rero umva atezo kushiraho amategeko agenga izi ngendeshwa ingene yoronka plaque par exemple ikashobora kugira immatriculation nk'izindi modoka gashobora kugira assurance n'ibindi nk'ibyo umva nk'ibyo ibintu bariko bariga kandi urumva nk'iyi none kuri mu mugwi mbega navuga ko izoja mu mugwi w'imodoka urana nk'ubu nka bajaje zari ahantu zitemerewe kurengana eske izobigenda hose izobigenda hose izoba ari ni imodoka kubera ko si bajaje kandi ikindi naco bivanye n'umugambi wa leta irafise umugambi yararanshije umugambi wa modoka electric ejo bundi leta rero iremera yuko izi ngendeshwa zigendesha amapine 2 n'amapine 3 mugabo electric zizoshobora kugendera nka mu gisagara urumva ni sawa je numva ari ibintu bimeze neza sinzi nibaza ko ataco ntabajije mugabo imbere ko turangiza nk'ubu yumva gute none genre umaze gukora ibintu nk'ibi après imyaka donc sinzi ko ari urakubaza imyaka ni igicumurongo nk'imyaka wowe ufise yoba ari ingahe n'imyaka peut-être wowe waragerageje gukora mugabo ukarinda ushika kuri ibi wiyumva ko tugeza aho ugeze je intambwe ndiko je mbona iranshimisha mugabo nkavuga nti impingira cyari ndende ndafise ibintu byinshi cyane mu mutwe byo gukora ndafise indoto nyinshi nini zo gushikako n'izihe nk'ubu wifuza ko uzobona woshikaye nihe wobona kubaye satisfait ugeze mujanye n'ibi ndiko ndakora nifuza ko hobaho ngaha mu Burundi uruganda rukora imodoka zitamwe igitoro kandi uruganda runini nivyo nifuza nizo ndoto zanje kandi nibaza ko zizoshika. Okay, hama muri ivyo bindi navyo ukorera mu vy'ama security informatique nibiki kurumva si umwuga wonyene ukora birakorohera gufatikanya nibi je biranyorohera kuko ndafise abo dufashanya gusa iyo ubuzi bubaye bwinshi hamwe turafashanya mbega ngamu Burundi baravyijukiye birahari cyane gose turamaze gukorera abantu benshi cyane n'ama societe ya leta n'aba privé benshi Okay. Bon. Je numva ari vyiza cyane gose nizere yuko tuzogaruka donc twarasakaye urumve mitahe iriho izoboneka hasigaye gusa yuko uronka uruhusha amundi musi peut-être urumva tuzobona ziriko zirasorkira comme ça tuzonoroherwa abantu turagenda muri ville ego bon twara akajambo ofise wobwira abantu canke peut-être abantu kubera turiko turabona abarundi benshi bariko barakora ibintu peut-être sinzi ko kubera ubunye hari imbuga nyinshi bashirako ibintu byabo muga turiko turabona umenga nyene mwahagurutse mureko barakora ari abakora amarobo hari abakora ibiki umva sinzi ko hari akajambo wobwira abandi barundi bagenza ni kuvuga hariho abandi barundi bariko barakora nyene ibintu bihambaye kandi by'ubuhinga nababwira ati batera intege nkababwira nti babandanye ndazi ko bitaroshe ntabwo byoroshe bivanye nuko uburyo d'abord buragoye usanga umuntu ariko akoresha nyine uburyo bwiwiwe hanyuma mugabo babandanye ko mu ntango misi yose babigoye
hanyuma ikindi nobwira nk'abarongozi b'igihugu yuko iyo bamaze kubona nk'abantu bafite imigambi nk'iyi ntibakwiye kubarekera gutyo gusa ngo babarabe canke babwire gusa ngo courage kuko courage ubwiye umuntu courage biramutera intege mugabo ugize n'icyo ukora nacyo biraba byiza gusumba donc twebwe ngaha twarerekanye ibyo dushoboye burya twe twarahejeje burya ubu nyirumva ati leta niyo twandanzwe ko hakaza umu etranje akatwitorera turigendera bo ibyo sinobishigikira cyane kubera yuko turakeneye guteza imbere igihugu cyacu mugabo urumva turakeneye gutera imbere mugabo hari igihe ubona yuko uriko uratera imbere mugabo ntibikunde turakeneye guteza imbere igihugu byoba byiza leta yuko bifata minenegwe ikabona yuko ati iyo yose aba bantu hamwe boshigikirwa ibi bintu bariko barakora byobateza imbere bwo bigateza imbere n'igihugu cyacu kubera ko izi ngendeshwa tuzikoze nyinshi ngaha kubera ko tuzidandaza n'ahandi ngaha mu karere zibaye nyinshi ngaha zigabanya igitoro kigugwa hanze mugabo urumva ko naho turiko wari kuravuga yuko ukeneye ko duteza imbere igihugu cyacu le but y'umuntu nuko atera imbere akaronka akantu igihugu giteye imbere nawe urinda gutera imbere ni ngombwa hanyuma ubonye yuko naho ugiye hanze ariho woco donc hariho umuntu yoguha amanoti amahera menshi cyane gusumba ayo woronka ngaha je pour le moment nakubwiye ko ibintu by'amafaranga ariko ndabishira imbere cyane ndose make ya mugabo n'igihugu kikaronkako byoba byiza gusumba ndose menshi inyuma y'igihugu donc no patriote nyene urumva rero je mbona yuko leta itorindira yuko aba bajene bariko barakora amarobo bariko barakora izi modoka bariko barakora n'ibindi byinshi bo kwiyumvira kugenda kubikorera hanze kubera yuko babonye ngaha umenga ntawe bariko barababona bariko bafasha urumva sinibaza ko leta yo birekerera gutyo gushika aho bafatamwe n'izo ngingo ndibuka ejo bundi umukuru w'igihugu ariko avuga abantu b'abarundi bigishijwe n'igihugu ngaha mugabo bamaze kuronka ubumenyi bakagenda hanze bakaca bagenda gukoresha ubwo bumenyi bwabo hanze kandi urumva ko ari ikintu ko ari ruhombo ku gihugu kiba cyaremvesije kugira ngo abantu amabourse n'ibiki umugabo bikarangira abantu bagiye hanze rero naba bariko barakora ibintu nk'ivyo ni vyiza ko leta ibafata mu mugongo kugira ngo ivyo vyiyumviro vyo kwiyumvira ko peut-être hanze ariho vyogenda neza gusuma ngaha ntibibeho nkavuga nti peut-être nabo bagiye hanze nkumbure leta ntiyabonye yuko bashoboye hari ivyo bashoboye ababonye ko hari ivyo bashoboye nkumbure baravuga ati nimuze mukore rero urumva nivyo nariko ndavuga nti leta irakwiye kuraba ingene yo kwegeranya abo bantu kubegeranya ikababaza mwifuziki mwe mwifuziki hariho nabonye akora amarobo hariho nabonye akora amagroupe electrogene adakoresha umuyaga nkuba atambambe atumwe essence abo bantu bose leta ariko kubegeranya kabashira hamwe hariho nabo bona bari ruguru bagizene bariko barakora utubarage hydroelectrique abo bose bakabegeranya leta ikabegeranya kuko n'ubutunzi rega igihugu gifise n'ubutunzi igihugu gifise kabegeranya kabashira hamwe kababaza wewe muri bijya bintu uriko urakora ubona kugira ngo bigende neza gusumba ukeneye iki akavuga hanyuma leta n'ifise ikintu bakabishira mu mabije bakabishira mu mabije ya leta ikindi naco bo leta yarashizeho amaze aruvugiro leta imaze gukora atari duke two gufasha abajene bafise imigambi umugabo je nagomba kugira kugira ico mvuze kuri ivyo urabona hariho nka payeje iramaze gufasha abantu benshi n'ubukibafasha bafise imigambi y'iterambere mugabo rero hariho ibintu by'inzitizi canke ibintu muri payeje vyama barriere bashizeho baravuga ngo nk'imyaka ngo urenze imyaka 40 urumva ngo umugambi wa ntiwo finansa ngo umugambi urenza miliyoni 100 ntiwo finansa tuba none okay sinzi none iyo migambi yabo bantu badashobora kuba financer par la payeje izo cijahe
leta itegekanya yuko abo bantu bobo ntibobagira indi cadre basi ikindi kigiga cyo bashobora kuba gufasha nabo abo bantu yabigiwe imbere canke bafise imigambi irenze ayo mafaranga iyo plafond bafise bo naco ni ikindi kibazo ni gisabo tuvuga tuti leta nayo yoraba kuri ico niba ari ikindi kigaga yoshiraho cyabafise imigambi peut-être isununuye n'abafise peut-être imyaka irengiye 40 nabo nyene bagashobora kugira ikintu bafashije ba ikindi naco ni ikintu mbwira abarundi bose abarundi turafise ingorane vraiment yo gusuzugura ibintu by'iwacu turasuzugura ibintu by'iwacu ku rugero uteye ubwoba ku buryo bw'uko umurundi yakoze ikintu bumva umenga hari akantu kabuze umenga sico umenga nticokora ikibano kirakengera kingirango kuva rero ariho iyo probleme kumva ngo cyakoreye mu Burundi ari abantu nyene dukengera ibintu by'iwacu naho wakora ikintu ugakora icapati ukagishira ngaho agikoze mu ngano zo ngaho iwacu ukagishira ngaho ubundi muzungu akaza azanye icapati yakuye mu Iburaya kumva umenga yugura icapati cy'Iburaya kandi byose ari ivyapati kandi ugasanga cy'Uburundi vuko kiraryoshe gusumba na kiki mugabo ugasanga sinzi ikintu dufise icyo kintu rero ni ingwara turwaye hanyuma ikindi novuga ni n'abarundi dukwiye kwiga gukora amaboko mu mpuzu tugakora hari abantu usanga bashaka kuronka ibintu mugabo batavunitse gasanga nk'abajeni bari muri za ko barakina kamari za 1tix usanga bari muri za casino kandi nk'uwo usanga top betting bigejera kujana kubera iki none ndabaza urazi bigico bizovya hazohara amageneration azoza hazohara abantu bimbora kimazi tacho bazi gukora na kimwe uretse ku betting mugabo urumva bazobetinga baronka amafaranga mugabo kenshi urumva baravuga yuko umuntu ashobora kubetinga agaca aronka direct ukazobona ngo araronse nk'urupangu canke ibiki abo mwana ndavyumva bigira none wumva umaze kuronka ivyo bibaze bajya nyene ariko iconzi coco ni kimwe gukina kamari kuceka kajya na kamari na kamari gusa kari officialize kazwi n'amategeko iki kizungu uravyumva ntibitandukanye nabyo byo guterera ibiharage canke intuzenye ariko bijya bintu umuntu w'umujene abikuriyemo akaba ari byo yumva ko ari byo bizomuha amafaranga abafise ingorane ikomeye cyane donc turi gihugu kiragwaye ko gitangwe gutegwa na bijya bintu kuko barabikora nukuvuga bijya bintu birashobora gutuma bo bambabarira bikora ariko ce n'est pas une bonne pratique oya kuko nta mwuga wiga umva umenga urashobora kuronka amahera utavunitse urashobora kuronka amahera udakoze urashobora kuronka amahera facilement mugabo iyo utayaronse rero kandi gaba mwuga wize usanga uri futi kubera yuko kuko urumva baranaho c'est pas kemisi yose ugiye ku betting uciyaronka ahubwo urashobora no gutakaza ayo wari ufise muco gihe rero basanga bakwarangira imitima cyangwa abandi nabo bakaca birukanka uzohora birukanka mu barabara rero nivyo nagomba kuvuga twigiye dukora amaboko mu mpuzu umujene ahari yige gukora umwuga agira umwuga akora nyene w'amaboko donc umuntu agire ikintu akora métier akora shobora kumwinjiriza ndazi gukora iki nabwo utaburi kora gikora ukafise ibindi bintu ukora mugabo ukavuga ati adefo yiki ndashobora gukora c'est mieux bari byiza gusubira okay murakoze cyane hama bafise amafaranga rero ntaco bababwiye peut-être bagize bon je navuze nti pour le moment dukeneye ama autorisation dukeneye impusha uwoza na mahera wese yokubaza ati mbega tuzikoze tuzozidandaza bazozigura bazozigendesha nawe ari kibazo nayo abantu bafise amafaranga boshiramwo amafaranga benshi bariho gusa wabaye boss byararangiye
bon ubaye umubosi ubaye byose uramenyekanye uri umuntu umwe yatanguje ikintu urumva ni ikintu kitaba gisanzwe cyane kuko umuntu twakuze twumva bavuga ngo bagana ko n'ibiharuro bindoka ba Milton yari Newton yari inde bande bariya nyene umva nawe urafise ikintu watanguje abakozi bazokwama bayibuka boss nibaza ko nabona nagitanguje ngaha mu Burundi mugabo ayo urumva ni mu Burundi ayo barabikora Imana yadufasha gusa abarongozi bacu bakabona akamaro ibi bintu bije kuzanira igihugu nico bize gufasha na valeur ajoute bizozana kuri economy y'igihugu mbere si economy y'igihugu gusa ibidukikije birageramiwe nibi vyuka bigenda bihumanya ikirere ugasanga amagara y'abantu arageramiwe izi modoka ziza kuba ini solution irenze imwe atari solution ya déplacement gusa atari solution ya au niveau économique gusa mugabo au niveau aussi de la santé y'abantu bari mu isi environnement umva birafasha Yves urakoze cyane mwakoze kutwakira mwakoze namwe twamaje turagushimiye cyane bon utera imbere cyane ugere kure ugere donc ku ndoto zawe zose wifuza hama nibaze ko message yatanze iri clair umwe wese ariyumva bibwirwa benshi bikumva bene byo umwe wese nibaza ko donc yiyumva aho yabwiwe ico ashoboye gukora nico yohindura kugira ngo uburundi dushobore gutera imbere tuve mu bintu donc tuve mu bukene turimo ego murakoze cyane rero mukabimana bane namwe yego murakoze natwe bashimye cyane ego no mubanyi murakoze cyane sawa